hama ku mazina yanje y'ukuri nitwa Hakizimana Nelly. Nkaba novuga ati sinkunda kuvuga ngo ndivukira y'intara kanaka kuko ngiye mu Kirundo ni muhira, ngiye mu Ruyigi ni muhira, ndi Burundikazi intara zose niho mvuka, ariko kawaida ndi origine ni muri Gitega mu gihe abavyeyi banje bose na sogokuru na sogokuruza. Hama narezwe n'intara ya Rutana muri Sosumo, niho nakuriye manuka ino niga mpejeje umwaka w'indwi uje mu w'umunani. Ni Nelly Hakizimana, imyaka 30 sinanga kuyivuga, ndacyari umuseribateri. Bivuze igituma ni umuseribateri nuko nashatse kuba une femme ugati congolaise adakeneye kubaho adepanda sa vie pour son mari. Nkeneye kuzorongorwa afise ivy'iwanje, umugabo ntamubwira ati ngwira sufetma, umugabo ntamubwira ati icyo gituma rero ndacyari seribateri. Ikindi naco nsanzwe mu magaze ngabura ko nabaye umupira ufise logo y'igihugu cyacu cy'u Burundi, ni logo imenyesha entreprise yanje imaze umwaka yarabaye créé, ariko ikaba itangiye gukora vuba. Mwarabonye ku bimenyesha makuru le 3 mai twagize lancement officiel aho nari en partenariat avec Banque de l'Habitat du Burundi. Urumva ko ngomeri mukomera amaje abani nature Burundi safari tours. Marraine mwakoze cyane, mwavuze yuko tourisme yo mu Burundi iri vierge, et moi aussi entreprise ya Jewe touristique, tukaba turi jalouse no kubona tourisme yacu, abantu bacu, abarundi bacu ashobora kuja kuri Kiriri Garden agafotora umuvinyu, ibaze vere y'umuvinyu, agaposta hagufotora basati dikuri Kiriri Garden wicaye, agafotora tuvuge paysage y'igisagara cya Bujumbura, ubwo agafotora agaposta avuga ati umuvinyu bagawutweretse, ibyandi by'abaditweretse, agacashira ko ngo place Kiriri Garden. Nta n'umuvuga ati reka mfotora ahantu nerekane ko ari Kiriri Garden muri urumva rero kuri icyo cyo gituma ati kino kivugo eka nihangiro umukenyezi n'ingi y'iterambere nico. Je nahoze ndokumenyesha amakuru mvuga menshi, nahoze ndokumenyesha amakuru kuri radio televiziyo FM kuva 2016 gushika mu mpera za 2018. Kuva yuko abana bari muri byinshi mu biganiro by'abana by'umuziki. Naho nkaba kandi babwira ngo ni cyamamara, ariko navyo nzi nkaba nitwa Nelly. Banagiye mu Queen of Base kubera stati wanje ndayanditse isumba radio gusamira. Iyo stati wanje determination radio navyo narizi ari nayo yatumye Banque de l'Habitat bandondera. Hari ibintu dukora tukibaza yuko ari ugufyina, ariko fendofe tukabona yuko dushobora kubibyaza umusaruro. Je kugira shinge no shira hamwe ryanje ntacyo mfise samahera novuga ati mfise umukope, egire mfise afise umukope w'umuzungu ngabo niyebe hariho abantu barumvise baravuga ati umukope w'umuzungu kubera ko udafise imodoka nziza, kubera iki utaragurika inzu, kubera iki utagira shop yawe, kuko abakobwa tuvugisha ukuri icyo dushira mu mutwe gukora ni shop y'ibirato, shop tuvuge y'impunzu nziza, nayo iyo mpunzu yovundira ngaho bagenda kuyigura yambaye n'igacitabuka lesofishe we abone ko babako afise shop. Bikura byumva ngaho peske wajeti navuze ati je ndafise vision yiwanje no kuba umwigeme, novuga ati wakarorero umwigeme ubuzima bwiwe utadepanda kuri uwo muzungu, utadepanda no kuwo muntu mubimenye. Nshatse kuvuga iki jewe nkikija muri ibintu vya tourisme,
narayanze niko navuze nzi camamare abadiaspora benshi jewe turakorana kuva muri 2019 benshi cyane barantuma ibintu ngendo turabira ibi abafamiye yacu arabirya je nkabikora kandi amahera asigaye nkabwira ati amahera warubika yasigaye uyo ni fana yawe ubwo ariko ubuzima bwanjye benshi batari bazi nakorana nabo ufise maison de passage nkagenda nkifata video ashika kuri stati bakaba $100 unavyumva stati ikindi naco nkabira TV online gwa TV online bumvise ati Nelly natse baranyaruka cyane kuma ibiganiro ingo hano hantu tugiranireho interview wowe ndaguhaye wawe akaza tugakora interview nanje kumbe ndiko kwidira ndiko muvyumva Yaje kuvuga cya kintu nakoreye ahantu $100 ejo waje twabaziye navyo mwari muzi ufite iyo niyo tumanyaje atweta rero muri ubwo buzima bwose baranyizeye je ndibuka yuko ava ko nja mu bintu byo kwamamara cyane gukora amazo sosio ajubu naratanguye kwanza nkiri kuri rema ndagira amahirwe ndapurayinga ndaja kunonosora ivyerekeye kumenyesha amakuru kubera nari mfise carte y'akazi yo kuri MFF ndaja muri Malezi pour une année et demie ngiye muri Malezi ariko narabikora nkashakora n'utundi turaka dusanzwe uko je nambe nd'umuntu ngerebutse ibintu vy'indimi vraiment naragerageza naca bicongereza ukivuga narabira ndi kw'ishure nkatarika nkasoma nabo mu professeur akamusoma ngabo jewe nakundi iswari icongereza nagize icongereza vraiment nacize uko usoma ibitabo no kuraba amafilme y'icongereza hari yashitseho ndagerageza kurondera amahera make nshitse mu Burundi cantanguza restaurant yanje peut-être que abantu bankurikirana kera barabizi nagize restaurant kuri Casino Imperial Hotel yari restaurant nziza nico yari bara ariko no kuri nyuma y'amezi make naciyemo narahomvye urumva ko nari ninjiye muri entrepreneuria ko navuga ati jewe shite mu Burundi sisubira kuri rema guhembwa makeya ubwo nari nzayo mpembwa avuga ati oya ifu naje ko nkora ivyiwanje kubera ndabona yuko mfise agataye ngabo nshitse muri ca ndahomba abaje icyahabaye naco munsi kwamamara ni vyiza ariko hamwe ahandi naho ni bibi baranutse ikijuju ntiyari kuja mu vya restaurant ntavyari gushobora urumva nibwo wibwiwe nabandanya avuze induru kuri rezo sosio mugabo ibintu byo gukora nta bwenge agira murumva abarundi biwacu n'abarundi kati akuvuga bati iyo ni challenge y'ubuzima ko rero n'abahomba 2 millions mugabo bakabandanya bakora kuko ugiye kumviriza abaziranotse ugiye kumviriza abandi bakunze atunga agenti ziranotse cyane kubera niwo wahari iwacu bukemba muri sosumo wahari abajene biwacu akazi cyo gituma urumva jewe ndabazi ko abo twiganye bose niyo bakora sinzi abandi venera igitega ndamuzi urumva bajya bose bafise aho batanguriye bafise bararonse ama-challenge bavuga ati baragira fayite mu buzima bwabo muri business zabo dukuri je narahomvye ndacahomba sindaba benshi ndava muri restauration chagenda gukrea novuga ati entreprise événementielle yitwa Nelly Events ariko mu kuyitangura kuri narinje neza kuko jewe naragiye igitega cyavuga ati reka ngire nasoma officielle ndakuranya abanditsi bamenyesha amakuru mu ntara ya Gitega kandi ndagira n'Imana mu ntara ya Gitega baranyakira neza je nimubone ngaho iyo stati zanje naho ndazigira kugera aho bazibona rero ikintu gihari iyo ngiye kuvugana nabo business ni baraba stati barabintu rero jewe baranyemerera cyane créer projet yitwa ikibanza c'umwana w'umwigeme surugo n'ishuri iyo projet ndayikreye ndayipresente imbere y'ibimenyesha amakuru kuri ratoka iragendeka neza hama tugati tuzakirakira amaconférence de près amaconférence amaseminaire ibintu by'agakenyero n'abigeme dusensibilize umwana wo mu Burundi kazi mu ntara zose turondere abantu dukorana urumva yuko ari za evenema ndimo ndatangura mumenye ko jewe j'ai été parmi les organisatrices ya Flambeau de la Paix 2020 mu ntara ya Gitega mu ngomera aje iyo bitangu intara yaranyizeye narabarondeye nta muntu ndondeye jewe ibintu vya no kuri reba je naritwaye
ndababwira urumva n'igitega narabarondeye ndarondera ico gihe c'était général agricole niwe ndanamushimire niwe nanarondeye jewe ubwanje ndamubwira icifuzo arabwira ati turi Ngozi mu rumuri Ngozi tuzokwakira Ngozi yaranje saa moya tuze kubonana unakubwira ko nanje nditeze nca ndafata imodoka n'Ingozi amaye rendez-vous acakoranya murashobora kwiyumvira jewe nakoranije komite nationale itunganya urumuri rw'amahoro kugira baranyumviriza banyumvirije bavuga ati genda utegure turaguhaye coordination ya muzojana nabo mu gihe timu muzojana nabo mu bitegurana ndagenda Igitega ndashika no kubibanza umwamikazi kuri barayize iwaje ndashika nshitseyo turavugana na buramatari ati Nelly nijewe Shano turatangura turategura biraba vyiza by'akarorero ko c'était la première fois mu ntara Gitega habaye soirée culturelle y'ibintu vya Framodola cyo tubimenyereye mu Bujumbura rero son excellence akabobije ati nkeneye ibintu vyiza bisumba nabige by'Ubujumbura ko yari clotire ndavuga none jewe nzakugira gute cada crée utuntu twabye ingunguru z'imisenyi baza kubitamwo urumuri baza kurushiraho amabuji inuma ibiki ndakeye utuntu n'abajene ndabakora après ça haza covid yinjiyemo murabizi yuko hasohotse n'amatangazo yuko atabitera mu murumva ko ciye mpomba covid yinjiyemo zahomvye bya biteramo birahagaze naje munagitega nari nafatishije buramatari subiye kumbwira ne buramatari nakuntu biraba singaye Gitega twebwe bose tutetro ngo yandere ngo itegeko ngo rya ministère de l'intérieur ngo va exécuter urumva rero nanje urumva kubera wa mutwe wanje nawushitse ko ngiye mu gukreya ama evenement ndabe yuko noshika imbere mugabo rero ndigaho acarambwira ati none Nelly wowe burya nta kuntu ngo turonderera abana b'amajorete mu ntara ya Gitega navyo cyangambwira ati mugabo cyane by'abana ndabereka kuri rema ngira ibiganiro sindikorobe boya ngo wewe ngo nukire ibintu by'abana genda turondera abajorete mu ntara ya Gitega ndabiguhaye umuntu azoza kugura uzocubwira barabimara genda ndabikubita kuri stati ndabikubise kuri stati bana lisanzwe nyaga n'umwana wa son excellence ibyo mukobwa we mwene cyabene ntare acarabona stati acarandonde dutegurane nanje twakadira abana Gitega canje rero muri bene ntare cyatanguza bene ntare Gitega numva yuko yari sawa ndakora umwaka n'inusu mugabo ndabona yuko nyankangiro ry'iwanje ari kuba une femme indépendante kandi w'umuki w'umu-entrepreneur cyangwa bivamwo niho rero nacaniyumvira kuja muri ibi vya tourisme ndabiproposa abo dusanzwe dukorana Abadiaspora bamucinga nkabumviriza tukamara amasaha 2 nukuri nyambara abantu badutwara umwanya Abadiaspora badutwara umwanya mwinshi cyane ariko jewe ndabishima kubera umwanya wose ntahoje tapere zabo nukuri terambere yakamara cyangwa bakubita ideni jewe rero ava yuko ndabitangura je vais créer une entreprise ndaja muri happy ndagira nature Burundi Safaris Ngoya ayo mazina arahari Safaris Burundi Ngoya Chandagira nature Burundi Safaris Tours bacabaranyemera aho hari mu kwindwi urumva mu kwindwi tusigaje abezi make kugira tumerima umwaka uhebe chandicara ngaho gira aho sheshe ko je ndumuntu vraiment nkoresha réseaux sociaux cyane de update gira aho cherche cyangwa yuko je Tanzania oya nje Kenya harazimvye cyandabwira Abadiaspora umwe yaterera $100 $50 urumva yuko ntabwe nawe umukopi wanje $100 $50 reka ibintu ushaka kubwira umukopi akabura yo kugira umuterera imbere peut-être bakutwara abandi cyangwa ari n'abakopi badashaka yuko umukobwa akora barimo navyumva ndaterereza ndasaba kandi amarero umukopi nawe nacaramba chandigira muri Kenya Nairobi cyagenda kugira formation d'identification online ndagenda kugira formation y'amezi 3 kandi atoda misi yose urumva yuko naragerageje kwiga byinshi cyane kuvyerekeye tourisme ari niyo mpamvu muri December naciye naha mu Burundi ndanza kandi nagiye kimya rero ndabatera inkuru je sinishimye
jewe kubera rero nari nzi yuko nukuri ni mutwera kubera nari nzi yuko abigeme bose nanje bazi ko nsohokana n'umuzungu ntegerezwa kugenda n'indege ariko je nagiye na bisi no kuri kwimana murumva yuko vraiment sinishimye urazi igituma nagiye na bisi ni kugira nziganye amahera sinsubire kugora umuntu n'umwe kubera iyo ngenda n'indege indege c'est $650 aller-retour ni henze tuyaharura mugabo ngiye na bisi ni $250,000 harura ico kigavu iyo $250,000 muri Kenya inayiruba ahantu twigira ni kure naho naba amakartier ari kure na kure nategerezwa gufata bisi nta bintu bivyino ngiye gufata bisi baca bamfotora bagapibiri muri Kenya ho turafata amabisi kuko ni bisanzwe n'umuzungu arafata bisi je narafata bisi ayo mahera ni kuri marasita babesha ubuzima buragoye hariya yaramfashije iyo mfata indege n'indwi ntarabikora muri Kenya canke 2 semaines nibaza ngo nagiye gushikira ngo ngende gufata hostel muri quartier VIP canke town nagiye ahantu ruguru nagiye bonsi ruguru komtere mugabo nagiye ahantu kure y'igisagara genda gufata bus kuko havuye wari ya 50 francs ya bus ndagenda gufata ahantu cyasanga ni hostel ipanzemwo abarundi b'abanyeshure bariko bacaza master cyangwa basangaho muri hostel cyaturagira ubumwe kuri turabarundi navyo rero nshatse kuvuga yuko uhagurutse uri umwigeme ukagira determination ukareka gukompeta avec les autres je sinigeze ngira competition n'abandi kuko sinaraba ngo jewe ngo entreprise yanje kwitanguza kuba ntarakora peut-être nk'akarorero visite Burundi baba bariko barantanga ok visite Burundi c'est pas un opérateur touristique ni batembereza ingenzi bagiye bari pour promouvoir l'image du pays uranabona ko biratandukana mugabo najewe ni pour promouvoir l'image du pays ariko harimo kandi no kugira no coopéra muri ivyo vya touristique gutembereza ingenzi ico gihe navuga ati jewe sinzi objectif yabo ariko jewe ntegereza gukora nkuko jewe ndi jewe Nelly Nadia Hakizimana apana Nelly Nadia navyo ico gihe rero nta competition mu buzima nta competition ugize competition ucuferinga ivya bindi vyishe nagira mfishe kuri abakobwa benshi baka mu gisagara babayeho kuri faking live barafaking ubuzima barafemina cyo gituma ubona muri ibi bisi ariko harasohoka ama video y'ibiterasoni yabo kubera iki bashaka kurya ivyi ko bashaka kwamura gucyaha mugabo bakibagira yuko ubuzima buragoye cyangwa video barayatanga pour $100 ariko ejo bakibagira ko ejo bashobora kubarikira kuri karubanda rero abakobwa muri rino higanwa antwa navuze byinshi mwavyumvise ariko nagira babwire kubigisha ariko nduburundi kazi hama ku mazina yanje y'ukuri nitwa Hakizimana Nelly Nadia nkaba novuga ati sinkunda kuvuga ngo ndivukira y'intara kanaka kuko ngiye mu Kirundo ni muhira ngiye mu Bigi ni muhira nduburundi kazi intara zose niho mvuka ariko kawaida di origine ni muri Gitega mu gihe abavyeyi banje bose nasogokuru nasogokuruza haba narezwe n'intara ya Rutana muri Sosumo niho ndakuriye manuka ino niga mpejeje umwaka w'indwi mu munani ni Nelly Nadia Hakizimana imyaka 30 sinanga kuyivuga ndacyari umuseribateri Muzi gituma ni umuseribateri nuko nashaka kuba une femme indépendante une femme ugati congolaise adakeneye kubaho adependa sa vie pour son mari nkeneye kuzorongorwa afise ivy'iwanje umugabo ntamubwira ati ngurira sufetma umugabo ntamubwira ati icyo gituma rero ndacyari seribateri haba ikindi naco sanzwe mu magaze ngaho urabona ambaye umupira ufise logo y'igihugu cacu c'u Burundi ni logo imenyesha entreprise yanje imaze umwaka yarabaye créé
ariko ikaba itangiye gukora vuba mwarabonye kubimenyesha amakuru le 3 mai twagize lancement officiel aho nari en partenariat avec Banque de l'Habitat du Burundi urumva ko ngomeri mukomera ni nature Burundi safari tours marraine mwakoze cyane mwavuze yuko tourisme yo mu Burundi iri vierge et moi aussi entreprise ya Jewe touristique tukaba turi jalouse no kubona tourisme yacu abantu bacu abarundi bacu ashobora kuja kuri Kiriri Garden agafotora umuvinyu ibaze vere y'umuvinyu agaposta hagufotora basati dikuri Kiriri Garden wicaye agafotora tuvuge paysage y'igisagara cya Bujumbura ugaba agafotora agaposta avuga ati umuvinyu bakawutweretse ibyandi n'abadutweretse agacashira ko ngo place Kiriri Garden nta n'uvuga ati reka fotora ahantu nerekane ko ari Kiriri Garden muri bazi urumva rero kuri icyo cyo gituma avuga ati kino kivugo eka nihangiro mukenyezi n'ingi y'iterambere nico je nahoze ndokumenyesha amakuru mvuga menshi nahoze ndokumenyesha amakuru kuri radio televiziyo FM kuva 2016 gushika mu mpera za 2018 kuko abana bari muri byinshi mu biganiro by'abana by'umuziki naho nkaba kandi babwira ngo ni cyamamara ariko navyo nzi nkaba nitwa Nelly banagiye mu Queen of Base kubera stati wanje ndayanditse isumba radio gusamira iyo stati wanje determination nationale ari nayo yatumye Banque de l'Habitat bandondera hari ibintu dukora tukibaza yuko ari ugufina ariko fe tukabona yuko dushobora kubibyaza umusaruro je kugira shinge no shira hamwe ryanje ntacyo mfise samahera rovuga ati mfise umukope egire preza mfise umukope umuzungu ngabo ni yere kuberiki utaragurika inzu kuberiki utagira shop yawe kuko abakobwa tuvugisha ukuri icyo dushira mu mutwe gukora ni shop y'ibirato shop tuvuge y'impunzu nziza nayo iyo mpunzu yovundira ngaho bagenda kuyigura yambaye bigashitabuka s'affiche we abone ko babako afise shop bikura byo ubwo presque moi j'ai dit navuze ati je ndafise vision yiwanje no kuba umwigeme novuga ati wakarorero umwigeme ubuzima bwiwe utadepanda kuri uwo muzungu utadepanda no kumuntu mubimenye nshatse kuvuga iki jewe nkikija muri ibintu vya tourisme narayanze nkiko navuze zicamamare abadiaspora benshi jewe turakorana kuva muri 2019 benshi cyane baranuma ibintu ngendo turabira ibi abafamiye yacu arabirya je nkabikora kandi amahera asigaye nkabwira ati amahera warubika yasigaye uyo ni fana yawe ubwo ariko ubuzima bwanjye benshi batari bazi nakorana nabo ufise maison de passage nkagenda nkifata video ashira kuri stati bakaba $100 unavyumva stati ikindi naco nkabwira TV online gwa TV online bumvise ati Nelly baranyaruka cyane ku biganiro ingo hano hantu tugiranireho interview wowe ndaguhaye wawe akaza tugakora interview nanje kumbe ndiko kwidiri ndiko mu byumva yaje kuvuga cya kintu nakoreye ahantu $100 ejo wanje twarazira Ntavyo mwari muzi ufite iyo niyo tumanya jo atweta rero muri ubwo buzima bwose baranyizeye je ndibuka yuko ava ko nja mu bintu byo kwamamara cyane gukora amazo sosio ajubu naratanguye kwanza nkiri kuri rema ndagira amahirwe ndapurayinga ndaja kunonosora ivyerekeye kumenyesha amakuru kubera nari mfise carte y'akazi yo kuri FM ndaja muri Malaisie pour une année et demie ngiye muri Malaisie ariko narabikora nkashakura n'utundi turaka dusanzwe uko je nambe umuntu ngerebutse ibintu by'indimi vraiment naragerageza naca bicongereza ukivuga narabira ndi kwishuri nkatarika nkasoma nabo mu professeur akamusoma
mugabo jewe nakunda iswara icongereza nagize icongereza vraiment nacize uko usoma ibitabo no kuraba amafilime y'icongereza hariya nshitseho ndagerageza kurondera amahera make nshitse mu Burundi ca ntanguza restaurant yanje peut-être que abantu bankurikirana kera barabizi nagize restaurant kuri Casino imbere ya Limitel yari restaurant nziza ico yari bara ariko no kuri nyuma y'amezi make naciye mpombo narahomvye urumva ko nari ninjiye muri entrepreneuria ko navuga ati jewe nshitse mu Burundi sisubira kuri rema guhembwa makeya ubwo nari nzayo mpembwa nkavuga ati oya bifo naje ko nkora ivy'iwanje kubera ndabona yuko mfise agataye ngabo nshitse muri ca ndahomba abaje icyahabaye ntaco muzi kwamamara ni vyiza ariko hamwe ahandi naho ni bibi baranutse bikijuju ntiyari kuja mu vya restaurant vyari gushobora urumva nibwo wiwayibwiwe nabandanya avuze induru kuri rezo sosio mugabo ibintu vyo gukora nta bwenge agira urumva abarundi biwacu n'abarundi kati akuvuga bati iyo ni challenge y'ubuzima ko rero n'abahomba 2 milliards mugabo bakabandanya bakora kuko ugiye kumviriza abaziranotse ugiye kumviriza abandi bakunze atunga agenti ziranotse cyane kubera niwe wahari iwacu bukemba muri sosumo wahaye abajene b'iwacu akazi cyo gituma urumva jewe ndabazi ko abo twiganye bose niyo bakora sinzi abandi ego vendera igitega ndamuzi urumva bajya bose bafise aho batanguriye bafise bararonse ama challenge baravuga ati baragira faillite mu buzima bwabo muri business zabo kuri je narahomvye ndacahomba sindaba benshi ndava muri restauration chagenda gukrea novuga ati entreprise événementielle yitwa Nelly Events ariko mu kuyitangura kuri narinje neza kuko jewe naragiye Igitega cyavuga ati reka ngire lancement officiel ndakuranya abanditsi bamenyesha makuru ntara ya Gitega kandi ndagira n'Imana mu ntara ya Gitega baranyakira neza je nimubonega iyo stati zanje naho ndazigira kugera aho bazibona rero ikintu gihari iyo ngiye kuvugana nabo business ni baraba stati barabintu rero jewe baranyemerera cyane créer projet yitwa ikibanza c'umwana w'umwigeme surugo n'ishuri iyo projet ndayicreye ndayipresente imbere y'ibimenyesha makuru kuri ratoka iragendeka neza hamasha tugati tuzakirakira amaconférence pardon amaseminaire ibintu by'agakenyero n'abigeme dusensibilize umwana w'umurundi kazi mu ntara zose turondere abantu dukorana urumva yuko ari za evenema ndimo ndatangura mumenye ko jewe j'ai été parmi les organisatrices ya Flambeau de la Paix 2020 mu ntara ya Gitega mu ngomera kaje ariyo bitangura intara yaranyizeye narabarondeye nta muntu ndondeye jewe ibintu vya no kuri reba je naritwaye ndababwira urumva n'Igitega narabarondeye ndarondera ico gihe c'était général Vicole niwe ndanamushimire niwe nanarondeye jewe kanje ndamubwira icifuzo arabwira ati turi Ngozi mu rumuri Ngozi tuzokwakira Ngozi yaranje saa moya tuze kubonana ubona kubwira ko nanje nditeze ndafata imodoka n'Ingozi amaye rendez-vous acakoranye musho kwiyumvira jewe nakoranije comité nationale itunganya urumuri rw'amahoro kugira banyumvirize baranyumviriza banyumvirije bavuga ati genda utegure turaguhaye coordination ya muzojana nabo mugende timu muzojana nabo mu bitegurana ndagenda Igitega ndashika no kubibanza umwamikazi kuri bora idei waje ndashika nshitseyo turavugana na buramatari ati neriwe nije Shano turatangura turategura biraba vyiza by'akarorero ko c'était la première fois mu ntara ya Gitega habaye soirée culturelle y'ibintu bya Flambeau de la Paix tubimenyereye Bujumbura rero son excellence akabobrisha ati nkeneye ibintu vyiza bisumba nabige by'Ubujumbura kuko yari clotire ndavuga none jewe nzakugira gute cada crée utuntu twabye ingunguru z'imisenyi baza kubitamwo urumuri baza kurushiraho amabuji inuma ibiki ndacrée utuntu n'abajene ndabakora après ça haza covid yinjiyemo murabizi yuko hasohotse n'amatangazo yuko atabitera mu murumva ko ciye mpunga
covid yinjiyemo zahomvye bya biteramo birahagaze naje mu ntara ya Gitega nari nafatishije buramatari subiye kumbwira buramatari nakuntu biraba singaye Gitega twebwe bose tuje ngo yandere ngo itegeko ngo rya ministère de l'intérieur ngo va exécuter urumva rero nanje urumva kubera wa mutwe wanje nawushize ko ngiye mu créer ama événement ndabe yuko noshika imbere mugabo rero ndigaho acarambwira ati none Nelly wowe burya nta kuntu ngo turonderera abana b'amajorete mu ntara ya Gitega navyo cyangambwira ati mugabo ibintu by'abana ndabereka kuri rema ngira ibiganiro sinzikoroye ngoya ngo wewe ngo nuke ibintu by'abana genda turonderera amajorete mu ntara ya Gitega ndabiguhaye umuntu azoza kugura uzocubwire barabimara ngenda ndabikubita kuri stati ndabikubise kuri stati kubera risanzwe nyaga n'umwana wa son excellence ibyo mukobwa we mwene iby'abene ntare acarabona stati acarandondera dutegurane nanje twakadira abana Gitega canje rero muri bene ntare cyatanguza bene ntare Gitega urumva yuko yari sawa ndakora umwaka n'inusu mugabo ndabona yuko nyangihangiro ry'iwanje ari kuba une femme indépendante kandi w'umuki w'umu-entrepreneur cyangwa bivamwo niho rero naca niyumvira kuja muri ibi vya tourisme ndabiproposa abo dusanzwe dukorana abadiaspora bamucinga nkabumviriza tukamara amasaha abiri ni ukuri nyambara abantu badutwara umwanya abadiaspora badutwara umwanya mwinshi cyane ariko jewe ndabishima kubera umwanya wose ntahoje tapere zabo ni ukuri iterambere y'akamaro ndabakubita ideni ryo rero ava yuko ndabitangura je vais créer une entreprise ndaja muri api ndagira nature Burundi safaris ngoya ayo mazina arahari safaris Burundi oya cyandagira nature Burundi safaris tours bacabaranyemera aho hari mu kwindwi urumva mu kwindwi tusigaje amezi make kugira tumaze umwaka uhebe chandicara ngaho gira aho sheshe ko je umuntu vraiment nkoresha réseaux sociaux cyane de update gira aho cherche cyambona yuko je Tanzania oya je Kenya harazimvye cyandabwira abadiaspora umwe yaterera $100 $50 urumva yuko nabwiye nawe umukopi wanje $100 $50 reka ibintu ushaka kugira umukopi akabona yo kugira umuterana imbere peut-être bakutwara abandi cyangwa ari n'abakopi badashaka yuko umukobwa akora bariho navyumva ndaterereza ndasaba kandi amahera umukopi nawe nacarama ndigira muri Kenya i Nairobi ngenda kugira formation d'identification online ndagenda kugira formation y'amezi 3 kandi natonda misi yose urumva yuko naragerageje kwiga byinshi cyane ku byerekeye tourisme ari niyo mpamvu muri December naciye naha mu Burundi ndanza kandi nagiye kimya rero ndabaterera uruje sinishimye jewe kubera rero nari nzi yuko n'ukuri ni mutwera kubera nari nzi yuko abigeme bose nanje bazi ko nsohokana n'umuzungu negereza kugenda n'indege ariko je nagiye na bisi no kuri kwimana murumva yuko vraiment sinishimye gituma nagiye na bisi ni kugira nziganye amahera sinsubire kugora umuntu n'umwe kubera iyo ngenda n'indege c'est $650 aller-retour ni heza tuyaharura mugabo ngenda bisi ni $250,000 harura ico kigavu iyo $250,000 muri Kenya inayiruka ahantu twigira ni kure naho naba amakartier ari kure na kure nategereje gufata bisi na bintu bivyino ngiye gufata bisi baca bafotora bagapibiri muri Kenya aho turafata amabisi kuko ni bisanzwe n'umuzungu arafata bisi je narafata bisi ayo mahera ni kuki barasita babesha ubuzima buragoye hariya yaramfashije iyo mfata indege nitwimwe n'arakara muri Kenya cyangwa 2 semaines nibaza ngo nagiye gushikira ngo ngende gufata hostel muri quartier VIP canke town nagiye ahantu ruguru nagiye bonsi ruguru komtere mugabo nagiye ahantu kure y'igisagara genda gufata bus kuko havuye wari ya 50 francs ya bus ndagenda gufata ahantu cyasanga ni hostel ipanzemo abarundi b'abanyeshure bariko bacaza master cyangwa basangaho muri hostel cyaturagira ubumwe kuri turabarundi navyumva rero nshatse kuvuga yuko uhagurutse uri umwigeme ukagira determination
ukareka gukompeta avec les autres. Je sinigeze ngira competition n'abandi kuko sinaraba ngo jewe ngo entreprise yanje kwitanguza kuba ntarakora peut-être nk'akarorero visite Burundi baba bariko barantanga. Ok, visite Burundi c'est pas un opérateur touristique, ni batembeleza ingenzi bagira bari pour promouvoir l'image du pays. Urako biratandukana mugabo najewe ni pour promouvoir l'image du pays ariko harimo kandi no kugira no coopera muri ivyo vya touristique gutembereza ingenzi. Ico gihe navuga ati jewe sinzi objectif yabo ariko jewe ntegereza gukora nkuko jewe ndi jewe Nelly Nati Hakizimana apana Nelly Nati. Navyo ico gihe rero nta competition mu buzima nta competition ugize competition mu cyuferinga ivya bindi vyishe nagira mfishe kuri abakobwa benshi baka mu gisagara babayeho kuri faking live barafaking ubuzima barafemina cyo kitu mubona muri ibi bise ariko harasohoka ama video y'ibiterasoni yabo kubera iki bashaka kurya ivyi ko bashaka kwamura gucyaha mugabo bakibagira yuko ubuzima buragoye cyangwa video barayatanga pour $100 ariko ejo bakibagira ko ejo bashobora kubarikira muri karubara. Rero abakobwa muri rino higanwa antwa navuze byinshi mu byo ariko nagira babire